umugambwe CNL wabaye wa kabiri mu matora aheruka nta kibanza na kimwe waronkejwe muri leta. None aha bamwe n'abandi bakibaza bati izina rya leta mvyeyi rifatiye kuki? Mu gihe mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko atanga ikiganiro ku barundi no kubamenyesha makuru, iki kibazo yacishuye hamwe n'ibindi bitari bike, tumwumvirize. Ikibazo rero kijanye leta mvyeyi ingene abantu baja muri leta. Inzego z'igihugu ibwirizwa shingiro riratunganya ingene zijaho. Mugaragira mbare ndababwira ikintu kimwe. Intwaro z'amagaburanya amatwara zisezereye. Uwo yavuze ngo ntibisanzemwo abarundi miliyoni 12 barisanzemwo. Tubanze dutegere. Inzego zihari zaje kuba basuku ba bene gihugu. None ko hari miliyoni 12 bose bazobashikiranganje kuko nawe ntabayibonye mbe ni kuko umunyepolitiki abona ngo sinibonye we nturi umurundi. Nico tuba tuja mu matora kugira dushinge inzego zidukorera. Ahubwo nagira uwo muzigo ahubwo naje nataguye kuremerwa. Uwo muzigo kuwikorera nuko kare yaramagabura nyama kwari ukuja kurya. Nico ituma hari abantu bavuga ngo natwe twagize umugambwe witwa duhe natwe turye. Kwari ukurya ivy'igihugu. Kwari ukurya ivy'igihugu. Uno munsi rero mu Burundi twese ntitubaze dusezera iryo jambo kurya ivy'igihugu. Abanyepolitiki baragenda bakicara yarusha imigambwe 17 itarenga. Baragabangana ivy'igihugu cyose. Bacavuga ngo amahoro ngo arabonetse mu Burundi. Abantu badashikana ijana. Ngo ko tugabuye ivy'abene gihugu miliyoni 10 mu mutekano ntangira atawudukora katacamira amahoro arabonetse. Ubu rero agira mbwira abene gihugu. Uindongozi yagiye imbere yagiye kubakorera ntiyagiye kurya ivyanyu. None mwavuze leta mvyeyi. Umuvyeyi ntibavuga ngo hakurira ku rutaro urire ku rutoki. Indongozi zihari ubu rero nizimenye leta mvyeyi ni hakurira ku rutaro urire ku rutoki. Ubu uzotagura kwigaburira imbere kwagaburira abantu wo siwe. Nimubaze abapolisi maze iminsi ndiko ndigisha. Nababwiye nti nkazokumva ahantu hapfuye umwene gihunga asanga komiseri ari mu kabari ko yinwe rwagwa atagandaye. Ntazo ari muri leta mvyeyi. Utegerezwa kumva ko ugowe ko umwana uburundi hari umurundi yarayubusa. Ntituzokwigira tuvuga ko Burundi buratera imbere hakiri umurundi ararubusa. Hakiri umurundi aryamye imari mugwa mu gutwi. Oya. Leta mvyeyi no kuvuga abarundi turi mu muryango umwe turabana twese utegereza kungana mu bijanye n'igihugu. Ntuvuga ngo ndindongozi ngo reje ncanja vyinshi. Ivyo rero ndabwire. Ubuvuga ngo sinibonye aracafise kagatima kamagabura nyama abanyepolitiki baja kugabura ivy'abene gihugu. Ivy'abene gihugu rero ni ivy'abene gihugu uba bariko barakora bariko bakorera nujya nyene. Erega aribonamwo. Natubwire ko arenganijwe. Ntaca mwibarabara ricunzwe n'abapolisi. Ntaja kwivuza ibitaro vya leta bakamuvura umwana we bakamuvura ku buntu. Noneho ntiyiyumvamwo. Ntavugwa ku buntu. Ntarima muri iki gihugu akarya aho ntiyiyumvamwo. Ntanywa amazi y'igihugu aho ntiyiyumvamwo. Kubera gusa atari umushikiranganje avuze ngo siniyumvamwo. None abarundi bose bavuga ngo ntitwibonamwo. Twoca tugira gute? Navyumve rero uwavuga ngo sindimwo arimwo leta mvyeyi rero. Abavuga ngo ntibisanzemwo barimwo kuko jewe ndumusuku wiwe naza mbwire ico nja kumukorera ambwira ati ikintu wakinkoreye kuko nico yantumye. Mbega ko atavuga ngo ko abanyagihugu batantoye. Mbe niko kashaka ivyagusa. Atavuga ngo jewe sinibona uko abene gihugu barase kuntora. Nawe n'umwene gihugu aba yaritora. Ibyo byose tuze turavyumva. Ubu hari ibihe vyarenganye amagabura nyama yarenganye kurya ivy'igihugu vyararenganye. Ubu uzorya ivy'igihugu abene gihugu ndababwiye barava hasi bamushengeze. Yemwe nanje nzobitaho. Baca babaza kandi kabazo bati mbega kwiyu witwa leta nkozi izatanguye ntizigeze zikora. Rero ico rero nico je ngenda basigure neza. Abarundi nababwiye ko twari twarimenyereye. Uburundi twese twigwa turavuga ko ari ingovyi yaduhetse twese. Twese ko turi abana b'u Burundi. None ubwo Burundi turashaka kugikorera ku mutwe tukabujana aho dushaka. No Burundi bwa twese, n'umuryango n'ingovyi. Turi ihanga, abarundi ni hanga. Ihanga imisi yose rirafise umuntu ku mutwe.
nitwaba twemera rero ko ari ingobyi yacu uburundi ari umuryango turi umuryango umwe dufise igihugu. Iyo leta mvye rero ndababwira ni twese ni igihugu iyo ngobyi yacu, hanyuma irafise uburi ku mutwe aza arumviriza ingorane ziri mu muryango hanyuma akabatunganiriza. None nk'ubu baramenya igituma umukuru w'igihugu atarimwo mu bagize leta, barabizi igituma. Burya leta mwahora mwita leta ni urwego nshingwabikorwa rwa leta, ubutungane ni urwego rw'ubutungane rwa leta, inama nshingamateka ni urwego nshingamateka rwa leta. None iyo leta yinyereke rero twe rero twaciye dufata urwego nshingwabikorwa rwa leta tugwita leta, nico gituma bavuga ngo amagaburanyama baba bagiye kwigaburira. Hanyuma tukaba tuzi yuko izo nzego uko ari zitatu za leta zose zirangana nta gwinjirira urundi. None ninda zibanguranye leta nibande ni twebwe abenegihugu turi mu muryango umwe. Nico gituma iyo leta rero ni leta ijya bavuga bati leta ishingiye ku mategeko n'amategeko. Nico gituma bavuga bati nta numwe ashobora kurengera leta, bivuga yuko nta numwe ashobora kurengera amategeko n'umukuru w'igihugu arimo. Murazi yuko yakoze ikosa nawe arahanwa, hariho ico bita guhemukira igihugu, arahanwa. Nta mwene gihugu n'umwe rero adahanwa. No kuvuga yuko abahemukiye leta nuvahemukiye abene gihugu. Leta mvyeyi rero naganda abwire ntimuze kumuje kuyirondera handi, ni mwebwe nyene muti none kera vyari biki. Bafashe rwo rwego nshingwa bikorwa rwa leta bacagwita leta, aho abantu badashika 200 baca biyita leta. Twebwe rero turabene gihugu bose, ivyo abene gihugu ni gwacu. Sivyo rero ivyo kwari kugira ngo bavuze ngo abandi ntibari leta mvyeyi, nshaka kubatandukaniriza urwego nshingwa bikorwa rwa leta na leta. Ico gihe ngira ngo ubu umuca muvyumva neza. Iyo leta rero kubera murumva karese ko vyahora ibwirizwa shingiro niryo ryabishizeho. Ibwirizwa shingiro ubu ryarayerekanye neza ingene leta ishingiye ku mategeko imeze. Ifise inzego zitatu za leta zose zingana, urumva ni za leta, hakaba leta rero iri hejuru yazo. Iyo leta rero nukuva bene gihugu bose bagize umuryango w'abarundi, nta bahutu nta batutsi nta batwa barimwo, n'abarundi bose bagize ihanga rimwe. Urumva rero turi umuryango. None umuryango ntihaca habamwe umuvyeyi. Birumvikana yuko rero ayo mategeko yose niyo mavyeyi, kuko yose aratunganisha twese abarundi. Umurundi wese arafise uburenganzira bungana n'ubw'uwundi kuvy'igihugu kuko ni gwiwe. Hanyuma rero ingorane yindi dufise, abantu ntibaramenya mbega jeho njejwe iki mu muryango kugira umuryango wacu komere. Ico rero narategereye ngoma ndondera, hariho amashirahamwe avuga ngo haranira akaziteka akazina muntu, ngo haranira iterambere, ngo amashirahamwe yigenga, ngo amashirahamwe ngo y'ubumenyesha butumwa, amashengero. Nararondeye rero uvuga ati ubu rero ngira ndabigishe namwe bene gihugu mumenye ico mutegerezwa gukora kugira umuryango wacu ntusambuke. Iyo twavyigisha ivyo nta macakubiri y'amoko ari gupfa bayeho mu Burundi, twari kumva ko turi umuryango umwe. Aho rero leta mvyeyi itari bavuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera, umwe wese ariha ikibare ciba akora bakarenge kiwe. Kubera rero bose bakoresha igikenye, ufise ingufu acavuga ngo ni jewe. Nico itwa bose rero bagwanira ibiti ngo ndabe ko noronka igikenye gituma ari je ntwara irobe rinini, ari je ntwara intore nini. Ivyo rero nivyo twasezereye ibwirizwa shingiro. Hajya nico itwa nama ndababwira nti twibutukume twibuka cane sogokuru wacu Petero Nkurunziza, kuko kubona urugendo yagize gushikaho ashika kuri ico. Iyi leta mvyeyi ntimuze muvuge ngo nubu butegetsi bushasha bwayishizeho, ahubwo ntitwari bwayibatize. Yashizweho n'ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ryo ryavuze riti uba barundi twese turi hanga rimwe, turafise se barundi, turi umuryango umwe. None rero uyu ko ari waserukira rero twese abanyagihugu nitwe tugize leta, niwe dushinze ko atuje imbere nka kumwe Musa yaje imbere abanyisirayeli. Hanyuma rero agaca atangura leta ranagira ndababwira n'ikindi. Aha mu mabarire kuko ndahateba kuko abarundi ntibari bwahumve neza. Iyo leta twese tuvuga tuti turabene gihugu turi hanga,
turafise ivyo dutegerezwa gukoreranira twebwe abene gihugu nyene kugira umuryango wacu gume umeze neza. Dusabwa iki? Ubwa mbere nuko dukingira iki gihugu cyacu kugira ntiduhungabane. Ico kirakomeye. Umurundi wese ategerezwa kugira uruhara mu gukingira igihugu cyacu kugira ntagire uri nyuma azogitera. Soma mwibwirizwa shingiro muze musome izi ngingo kuva ku ngingo ya 64 kuva ku ngingo ya 34 gushika ku ngingo ya 72 umenga. Mubisome niho mumenye cari cy'umuryango. Umurundi wese arafise ibyo ategerezwa gukora kugira dukingire iki gihugu cyacu ntihagira bari nyuma baza kuduhungabanya. Nico itwa duca tugira ingabo. Hari umuntu yigeze kubaza ngo none ko atangwani hari ngo abasoda bahembegwa iki? Wocu uvuga uti kubera iki ucimyugariro abasuma bataraza. Ubuzi ko abasuma bazoza mu rugi wawe utegerezwa kurukingira. Kugira bavuge bati rujya ntigwitaha. Rero igihugu ubwa mbere igihugu twebwe leta reka ndavyita igihugu. Leta n'igihugu kuko izo zose ni inzego z'igihugu. Igihugu ni twebwe twese abarundi. Hanyuma rero abarundi dutegerezwa ico gihugu kirakingira igihugu cyacu. Igihugu kirakingira bene gihugu ntihagire ubutera uwundi kutwiwe kuko abantu bose barikunda imisi yose umwe wese ashaka kwigenga. Urumva rero bose umwe wese yigenga ukwiwe hatabonetse umupolisi ibararyoca arigwa. Umwe wese rero hacaba intwaro abajejwe intwaro bavuga bati cangaha nihajya muhora mwumva muti wa mugambwe we ntugira inama utabaje kumenyesha abajejwe intwaro kugira ngo bitegure ntihagira abandi baza kukuvuruga. Niho hajya rero muzobona abapolisi baguma barereka ntihagira uwibu wundi erega abene gihugu nabo nyene bameze kujya kwimodoka mwibarabara bategeza kuza barerekana bati cangaha wewe cangaha aharindira uyu ugenda uku. Ico ni kigira kabiri gukingira bene gihugu ntagire utera uwundi kutwiwe. Ikigira gatatu nugukingira itunga rusangi kugira ngo ntihagire numwe atarironka ku burenganzira. Abarundi rero twebwe nk'amatongo tuzi yuko ufise itongo ryawe. Leta kugira icisha barabara iwawe ibanza kukugurira itongo. None kwikuguriye kubera iki nawe uricamo. Wagurishije itongo abarundi bose bumvikanye batanga amahera bagura itongo ryo gucisha bw'ibarabara iwawe. None we uricamwo nkande. Baramaze kukugurira. Abantu rero ivyo ntavyo baramenya. Umwe wese avuga ati reka nkure ko akamanyu kanje nce ngurisha ku munyamahanga. Hajye ugurishije umunyamahanga ugacumuha titre de propriété. Ico kiba kiba igihugu c'uwo munyamahanga. Mu Burundi rero urasanga umunyamahanga ari kwaburana n'umurundi bapfa itongo. Ivyo bintu ntaho vyakabonetse ku isi nimwambwira ahantu mwavyumvise aho umunyamahanga burana namwe n'igihugu bapfa itongo ntibirabaho kandi agatsinda umunyamahanga ntibibahivye. Tubaza tumenye ko hari ingendo ya kera rutegerezwa guheba itunga rusangi. Igihugu leta itegerezwa kubungabunga itunga rusangi kugira ngo litugire neza twebwe abariho n'abazoza. Niryo twita iterambere rirama kandi ridakumira. Twebwe turarya ko tuziganiriza n'abazoza. Mugabo rero umenga ari abantu bavuga ngo reka ngo mikimanyo canje ndakigurishe ku munyarwanda, mikimanyo canje ndakigurishe ku mudagi, mikimanyo canje ndakigurishe ku mukongomani, mikimanyo canje none duhejeje kugurisha twese tuzoca tujahe. Umurundi yategeza gukingira igihugu ciwe. None usanga bariko baragurisha kandi hamboneye hakajya ko kubayya kara. Bavyumva ubuturi mu muryango umwe bumva itogo ry'umuryango. Mu muryango mwebwe umwana arafata ngo mpicibare canje ndakigurishe abandi bana bakemera. Cyese umuryango akemera. Mugatwebwe kubera tutari bwabitegere leta yakiguha uburenganzira bwuko naho yoba amahegitari 100 yagurishe n'umunyamahanga yigire. Leta igacimusinyira titre de propriété atubu aha harabaye mu Budagi harabaye muri Amerika harabaye. Ubu rero tuvyumve ko ivyo biriko birahindukira. Yangwe yaza kubaza ivya leta vyeyi ubu aratanguye arabitegera.